Hello ku bakunzi bacu ba East Kingdom TV muguma mudukurikirana turazi ko muri beshi cyane uno munsi tubazaniye umukozi w'Imana profete amaze guhanura ibintu vyinshi ku gihugu c'u Burundi bigashika mu kanya turamubereka ico tubasaba ni kimwe nuko mukomeza kugira subscribe share kuri chaîne yacu ya East Kingdom TV. Turabahaye kaze mu kiganiro cacu hakaba hariho benshi batabazi twashaka mubanze mutwibwire munadusengere kugira ngo kiganiro kize kiba kirimo amavuta y'Imana. Murakoze cyane nitwa Profete Wimana Albin ndo muhanuzi nkaba no muganga abansanzwe ndongo ishengero ryitwa UPC United Pentecostal Church Kigobe dukorera hano tugakorera hano misi yose kwa gatatu guhera saa 3 mu masengesho gukiza ingwara uvugishwa usengera ibibazo tugakorera hano kuwa mbere guhera saa 8 tugakorera hano vendredi guhera saa 8 nyene dimanche tugatangura saa 3 tugira ibihe byiza rero abantu benshi baraza bagakira bakabohoka badafite akazi bakabona akazi abafite ingwara zatevye gukira navuga diabete kansera sida n'izindi bakabona ubufasha bakabona inyishu kuko Yesu Kristo niwe tuvuga ko ari inyishu. Hama turumva ko Imana yabagiriye ubuntu mufise amavuta hama none twashaka tubabaze nk'abatakuzi mwatanguye kumva ijwi ry'Imana kuko turazi ba Mose barumva ijwi ry'Imana bakavuga ati twumvise ijwi ry'Imana ryatubwiye haguruka none mwege mwavyumvise gute kugira ngo mwumve umuhamagaro vy'ukuri ko muhamagawe n'Imana? Murakoze cyane bwa mbere narize ishuri rya theology ndarirangije ubwo sinari bwabona umuhamagaro hama ndarirangiza heze igihe rero n'ubu umuhamagaro rero ico gihe nawumviye muri prison barasanga barambariye ati banze gukorera umurimo w'Imana ndatangura rero ndasenga ndahabwa ijambo riri muri Ezekiel igice cya 37 iryo jambo rivuga kuvugishwa ku magufa ariyo mpamvu dufise n'ikiganiro citwa imbaraga z'umuzuko kikama gicimisi yose kuri radio Buja FM kwa gatatu isenkere ya gatondo nuko rero turatangura turahanura ivyo twahanuye biragenda neza imbere ya 2015 ivyabaye muri 2015 twari twabivuze buri mwaka ndetse n'uno munsi hariho ibintu bivuga byavuye mu Bushinwa twarabihanuye turavuga mu Burundi itariki 2 bikuru bizaba byarangiye bitazaba bikivugwa turavuga ku isi yose byari bizaba byarangiriye tuvuga rero ubuhanuzi buri authentique précis et spécifique nuko navuga amajambo make. None bibashikira gute ni Imana bagenderera ko nkajewe ijwi ry'Imana ndarizi nivyo rirangenderera gake ariko nkamwege mu mufise amavuta muri abakozi b'Imana ribagenderera mu ijoro rikababwira ati ejo genda uhumurize abana bawe bimeze bite? Ubundi Imana ifite uburyo navuga bune ishobora kuvugana namo n'umuntu uburyo bwa mbere nko kwabimbagije Imana ishobora kugendereka gucisha mu nzozi mu ndoto ariko ngaho mu ndoto nazo zifite ubwoko bune hari ziva kuri satani ziva ku ma emotion n'izindi ziva ku mana koko Imana ishobora kugenderera live ukumva ijwi Imana ishobora n'uburyo bune rero ubundi muvugishwa n'iki muvugishwa n'umuntu akorera amakuru y'ijuru amakuru y'ijuru akora ivy'Imana ikubona ko yego nivyo muri make. None igihe mwatangura petetre urazi bavuga ngo umuvugishwa ntiyemegwa iwabo mu kibano cawe mu bakorege bawe ntibakugwanije nta obstacle mwahuye nazo kugira ngo muamamare mukorera Imana mutagitinya? Sinavuga ko ari abangwanije oya gusa abo twatanguranye igikorwa kubera tumaze imyaka 2 dutanguje ishengero ariko tumaze imyaka navuze ko ava 2015 ari twatanguye kuvugisha ibizo muri 2015 turanavuga yuko nyine cyubahiro president Nkurunziza azatogwa ibyo twabivuze imbere cyane nivyo rero ari ku ishengero twatanguye ishengero haize imyaka 2 rino shami rya hano
abo twatanguranye n'ivyo kuko batabona vision canke umuhamagaro wanje hari abasohotse barisohoye ku gishengero bavuga ngo bati abitwa batobiya barasohoka bakavamo ariko nta kintu bononye kuko ishengero ryubakiye kuri Yesu Kristo, ishengero ni ry'Imana. Yego, none abo batobiya basohotse nta majambo mabi bagiye barakuvuga ko ushobora kuvuga ati yaranyononeye muri vision zanje canke mu muhamagaro wanje, vyagenze gute? Barisohoye nyene kubera ijambo ry'Imana ribakoze ko bumva mu kibanza barimwo kitabereye? Ego, oya kuvuga baratuvuze nabi nivyo baratuvuze nabi, ariko muri Matayo igice cya 5 ku murongo wa 12 haravuga ngo muzaba muhiriwe niba batuka bakabavuga nabi bakabagira nte. Voilà, n'iryo jambo rero ivyo byarabaye, ariko nibidukomeza iyo umuntu akuvuze nabi ahubwo abaguteye iyindi ntambwe ucuja ku rundi rugero bigenda neza. Yego, mwavuze ngo ibivugwa mu Bushinwa uno munsi isi yose irajugumiye ku bivugwa mu Bushinwa. Murabona ko twiteguye n'amatora ku gihugu c'u Burundi. Nigiki akabanga Imana imaze kubahishurira kuri iyo ngwara bavuga ko iva mu Bushinwa, coronavirus? Nigiki muhumuriza abantu bariko baradukurikirana uno munsi muri kano kanya, no muce munagaruka ko no ku gihugu c'u Burundi, kuko igihugu yo citeguriye ibintu bikomeye, amatora hariho abantu bavuga vyinshi bakabesha, iyo umuntu adafise inkomezi, adafise umutima urinda, akagira ubwoba. Niki muhumuriza? Nakahe kabanga Imana imaze kubahishurira? murakoze cyane. Mpere ku c'amatora. Amatora azoba meza cyane. Imana yamaze kutubarira uzotwara igihugu cy'u Burundi mu bariko barahiganirwa. Rero ubwo ku mateleviziyo sishobora kuvuga ngo ni naka, kuko wonaka mutari kumwe no mu kintu baravuga ngo umugabo atari so kirazira kumuvuga mu izina, ariko turamuzi, Imana yaramuduhishuriye. Ico ni kimwe. Cya kabiri, amatora azogenda neza cyane. Ikindi kuvyerekeye ivyo bavuga by'iyo ngwara yaturutse mu Bushinwa, twaragerageje turavuga ubuhanuzi buzoba muri 2020 ndetse dushikana muri 2045. Urumva ko twavuze ubuhanuzi bw'imyaka myinshi cyane, ariko kandi ibyo muri 2020 twaravuze ico kwazoba recession. Abantu bizi bya economy babisigura ni ihungabana ry'ubutunzi nivyo biriko biraba, ariko kandi Burundi ntabwo bizodukorako kuko urumva hari abavugishwa b'amahanga, urumva abwirizwa gukuraho ivyo bibazo. Ubundi n'umuvugishwa akuraho ibibazo biba bihari naho biba bihari. Ikindi naravuze yuko Pritari 27 isaa 3 z'agatondo hari abarundi bake bakivuga ibijanye n'ivyo by'iyo ngwara. Urantunga sinkunda kwivuga cyane, sindayivuga uko badayihaye imbaraga kandi itakivugwa n'amateleviziyo n'amaradiyo. Nizera ntabwo nabikurikira, ariko nizera izo nkuru ko zitakivugwa, nta n'abagwayi bakivugwa ko bagize nko mu bindi bihugu. Ibyo navuze rero biriko birasohora. Itariki 27 bizaba bikivugwa, tuzaba tugiye mu yandi makuru meza. Ubana shaka nazwara aya makuru y'amatora. Nitwovuga rero amatora, tongere tuvuge n'ibintu bigira kandi n'abantu nuko batabimenye. Malaria niyo itwara abantu benshi, haba mu Burundi no muri Afrika. Ntabwo ari kiya kintu kigwara caje kiremwe n'abazungu nyine. N'abazungu umva barakiremeye kirabahitana, kandi mbandanije ko ngaho kiracabahitana nabo kizorangira no ku kwezi kwa 5 muri biri abazungu, ariko bazoba bagiye nyine muri Afrika mu kwezi kwa 5. Amerika izotangaza ndetse n'Uburayi yuko abanyafrika cyane n'abarundi bogenda gukorerayo ndetse no kubayo. Buri bazo bitangaza mu kwezi kwa 5. Rero kugira uronke nka visa yo kugera muri ivyo bihugu vyabo babihinguza. Ubu rero nta kwihinguza, Imana kugira ngo yugurure ikimanza gucisha muri kiriya. Rero ivyo bizoba mu kwezi kwa 5. Amerika izotangaza n'Uburayi. Turakeneye abanyafrika baza gukorera ino, nibo bagifite imbaraga, bagifite ubushobozi, baze niho hari na population jeune, novuga abantu bakiri urwaruka rukiri ruto baze kudufasha. Voilà, abarundi bagenda ari benshi cyane bakorera amadolari n'amayero bayazane mu Burundi. Tuzoba tubarungitse kugira ngo bagumeyo. Oya, tuzoba tubarungitse bakorera amadolari n'amafaranga baze kubaka igihugu cyacu cy'u Burundi. Yego, mwatubwiye ko mufise ubuhanuzi authentique. Ntaho murahanura nk'ikintu ngo ntikibe, peut-être mukampanurira jewe ati ngiye kuba umukire ejo nkaguma ntari umukire. Ntabwo birashika ngo habe umuntu yidoga ati ujya mu profete yarampenze sinzi? Oya kimwe gusa
navuga umuntu vyigeze gushika ariko amakosa niwe yagize guhanurira ariko nibubwirizwa kuba ukagira amaso kugira ngo ryasezerano ryawe ricemwo. Ego yari umukobwa hama araza avuga ati nkeneye umugabo, ndamuhanuriye ati umugabo mugiye guhura kuko barahura n'uwo mugabo, ariko namubariye ati nakubarira iki kintu uzocunga rukumbarire, arakimubarira ico kintu ntiyaje kukimbarira, hama mu nyuma baramuca intege nuwo navuga. Ariko ubundi twe tuvuga ikintu kiba kandi kiraba. Ubundi n'ivyo mpanura kenshi sinkunda guhanura ibintu bizoba muri 50, nkunda guhanura ibintu byo mu kwezi, buri kwezi ndavuga ubuhanuzi bizoba mu kwezi, mu mezi 2, mu mezi 3, nanga guhanura ibintu bizokubako nka 2022 nivyo muri 2020 utarabibona no kambe ndakubari ico tije uzabona mu misi 3. Hari bari baje mvuga ibyavuba hari mercredi ico gihe, numva ko hari abantu bari bakeneye amafaranga, abantu bakeneye dans une semaine kuzabona plus de 50,000 minimum 50,000 kuko bari bayakeneye, baze ndabasengere ariko bazatanga ikigira 10. Benshi barayaronse, haje abantu batandatu, bamwe baronka plus de 50,000, hani waronse 700,000, hani waronse plus que ça, barayatanze kukigira 10 kuko yari condition. Ni ibintu rero biba authentique. Kwa Mungu naho mvuga ivyavuba, kwa Mungu le dimanche ndabara kwa mu misi 3 bazoba babonye hari ibintu bari basavye bazoba babironse. Rero naje narimwo Ejina inasavye ibikoresho bimwe bya sonorisation ya eglise, uwo munsi bica biraboneka. Rendi twarabironse ama microphone, ibintu bice biba authentique. Henda abandi bambariye baraza barambara tiga twaronse amafaranga, hari wambariye twaronse 120,000 kandi yaratanze ikigira 10. Yaratanze ikigira 10 cya savemo ni 12,000. Ni ibintu biba authentique. Rero tubarira ibintu biri authentique kandi wanashaka kanwa kabavugishwa n'akanwa k'Imana, nakubariye turabavugishwa, turi journaliste divin, tukubara amakuru y'ijuru. Rero ugasanga muri Yesaya 45, usomye muri Yesaya 45 murongo wa 10 na kangahe arakubarira ngo kujya imvura itava mu kirere ngo ibure gutotesha nuze nta jambo riva ku Mana ribura kugira akamaro. Nivyo rero ivyo tuvuze birasohora abantu benshi, n'ingwara tuzibariye ziragira kwigwi zirahunga. Yani authentique no kutaraza umunsi umwe woza ari mercredi televiziyo turayitumiye muzoze mugire couverture, muzabibona intahe kugira tugira ibice bibiri by'intahe abantu baba batwaye zo kwa mbere cyangwa dimanche nizo duherako, kwa gatatu zitangura ko saa 4, hama doje kwasengera ubwo nyine umuntu akavati ngeraje mbabara mu mugongo mvinje kumerewe kunakize se authentique. Nivyo rero sivyo imbeshere kandi umukobwa buriya mukobwa mwiza ntiyiranga, baramuranga. Rero namwe kimuri ko murakora ngira ngo bazoza tubamagarira abantu kuza, n'abari hanze n'abakongomani baraza, abava za Cankuzo, abaza ni mutwarangiza ndaza kwa nimero ya telefone ya WhatsApp kubera bari mu mahanga nk'ubu bugaranye, hari abantu bugaranye bashobore kutureba. Hanyuma hariho abavugishwa benshi aha mu gihugu cy'u Burundi, mbese no ku isi, mbese no mu Rwanda, mu gihugu kibanyi Tanzania, Uganda. Nuwaho uvuga ati uyu muntu vraiment ndamwigira ko aranyespira, nkamubona ko vy'ukuri ibi no muba mu birenge vyiwe aranezera, arakora ibi, afise amavuta y'Imana. Wigiyeho ntiwamwigiyeho ukundi akwaspira? Murakoze cyane. Pere muri kano karere ndubaha uwitwa Apotre Gitwaza. Apotre Gitwaza uravye ahageze bari muri Amerika, muri Texas, ni umuganga nkanje. Afite ntuze impamya bushobozi mu buganga ya doctora, ariko ntabwo ari mu buganga. So nanje ndi umuganga, ni umuhanga, aranyespira. Ico ni cyambere nuwo navuga muri aka karere. Ahandi mu Burundi ni jewe, ndi umuhanuzi w'amahanga, ndagera muri African community mu bihugu byose. Ubwo umuhanuzi nije ndi umuhanuzi mukuru. Nano dufite abahanuzi batatu, hari witwa Prophet James Fire, nawe nibizigara bizura pe, nibizugu muzaniye ikizigara kizura, umva amavuta wayamuhaye ubwo wayamuhaye. Turafite n'undi mushitsi turiko tubaranye iminsi muri no minsi yitwa Prophetess Eliane, nawe yakunda kuba ari mu Bugande. Nawe n'umuhanuzi, abo bose urumva bagira ku mavuta yacu. Umuhanuzi mukuru urumva w'amahanga, nta wundi mu Burundi yahanuye yuko atayibora izaza, ntiyaje mu Burundi, nta wundi navyumvanye, nta wundi yahanuye yuko inzige zitazozishika mu Burundi kandi ntizaza, nta wundi mu Burundi, nta wundi ndumva. Ubwo nije wenyene.
so nta wundi yavuze ibya Ebola ibya corona mu Burundi ni jewe nyene nabivuze twararonse umwanya wo kubivuga kuri Facebook namboneye akajya ko kubarira abantu bashidukwirikirana ugenda kuri YouTube cyangwa page ya Facebook kandika ko Prophet Alba maze ukacubona ama video cyangwa ibikorane ibyo twagiye turakora ku buryo urengeye buno ukabibona rero nta bandi niyo mpamvu ndi kukubarira maze kuba umuhanuzi w'amahanga urumva turagenda no mu bihugu bitandukanye byo mu karere duhanura tukavuga ibyaho kandi bikaba authentique n'ivyo rero hama iyo mukora umurimo w'Imana nta kindi yandohoye umurimo w'Imana muba mukora murafise famille murafise abana nta kindi mukorera Imana gusa ndafise ikindi ariko ntabona kironkera umwanya nsanzwe ndumuyobozi kandi washinze ishirahamwe bita Cliniciens Sans Frontières Christian Without Borders ni ishirahamwe mu kintu navuga ni abavuzi batagira imbibe ryatangwe muri 2005 muri iryo shirahamwe twakoze ibikorwa byinshi turafite amavuriro turatanga n'akazi kugwaruka turafise ama departement 8 departement ya mbere departement y'inyigisho y'ubushakashatsi nkaba naratoye na bayita Cotex abakobwa biciriritse hasigaye ko nzoyigwiza turatanga inyigisho zitandukanye z'imyuga harimo na assistance médicale iyo ni departement ya mbere y'ivyigwa departement ya kabiri ni sane nako ko dufite amavuriro atandukanye hari iri mu Kamesa isororezo n'ahandi autofinance donc ku buryo bwacu cyangwa ku buryo bw'abanyamitahe bw'ugwaruka departement ya gatatu ni departement environnement ibidukikije twarateye ibiti kuko Imana yaturemeye mu isi tubizwa kuyikingira tugatera ibiti tukagirane iyo ruzi inzuzi ziko ziragira ni responsabilité yiwacu donc Imana yaduhaye isi kugira ngo tuyikorere yaduhaye kugira ngo twice duhonye ibiti nibyo dusanzeho n'ibindi niyo rero ako kama tumaze kwaronga niyo departement irimwo turafise departement entrepreneurial turakora amakara mu micafu n'imashini turayifise mu micafu mu bintu bishika 21 matière première iyo ni departement entrepreneurial turafise na case yitwa Yad Young Dynamic Restitution ni kigega giha ugwaruka imitahe mito kugira ngo bisununure turafise na unité ikora amasabune turafise indi departement humanitaire ifasha tumaze gufashisha abantu bagwaye kwashi dukoresheje ibiyoba bavyita pâte d'arachide cyangwa pamprenite abandi ababikunda cyane babyita ngo ni bikarango abazungu abarundi barabitoreze mu bikarango kandi sabye passé turamaze guhereza impuzu n'umunyu abantu bafungiye muri prison Bururi turamaze gufashisha impuzu abantu batifashe bo mu Gweza n'ahandi n'ubu turimirije kuzo wafashisha impuzu mu minsi mike cyane kuko turacari muri ya minsi ya Pasika turamaze voilà muri departement humanitaire kuvugwa rero tumaze kugira tumaze kuvura n'abantu malaria ku buntu muri ayo mavuriro tukagira amakampanye menshi iyo ni departement humanitaire turafise na departement de paix departement y'amahoro departement y'amahoro tuvuga ati amahoro atangurira muri wewe nishobora guhereza umuntu amahoro nawe utayafise tukavuga umukate n'amahoro birajana tukigisha abantu kwirondera amahoro ubwabo iyo departement y'amahoro rero turabikora nibi tugira kwa gatatu abantu babagwaye bya deliverance turiko turashaka kugira ngo bimwe by'amahoro agaruke bimwe by'amahoro agaruke tukabigisha gukora none mu kirundi bavuga ngo munda harara inzara akazinduka inzigo rero tukigisha abantu gusabikanya gukora no guhana muri bike muri byinshi bagasabikanya ibintu bituma mu bihugu haba ingwano haba intambara no kumwe aba yamwimye aba yimye uyundi urushobora kumuha tuvuga mu gifaransa kuko ndigisha icigwa cya assistance sociale n'ibindi byinshi amakuru ndatanga amakuru atari make tuvuga tuti des personnes sont en conflit car ils ont des besoins yageze gushira mu kirundi abantu babiri bagiranira amakimbirane cyangwa amatati kubera haba hariho besoin runaka itabaye satisfait nk'akarorero mu rugo umugore ashobora gushwana n'umugabo akavuga ati jewe ntiyambaye ratio cyangwa ntiyanyambise impuzu ako n'akarorero kaba source de conflit wundi nawe akaba afise ati nanje naze kumugurira impuzu kubera tutajanye mu Bufaransa uco byumva kubera tanjanye mu Bufaransa voilà none ibyo byose ibyo bikorwa mubikora mwisunze iki peut-être mwavamo mukora nka rya jambo ryo muri Bibiliya ngo ubwirire neza cyane cyane mu nzu umuntu wo mu nzu kwasa sinzi
ni abantu bose canke mufasha bo muri eglise nyene? Iryo shyirahamwe ririmo abantu batandukanye n'abamizirima barimwo nk'iryo vuriro. Twebwe nta karimbi k'amadini nk'iryo vuriro ryo mu Kamesa mu bashizemo umutahe harimo abamizirima nigishije bize muri Chrétiens Sans Frontières barasohoka turashiramo umutahe ivuriro riragira. Nta karimbi k'amadini rero mpereye nko mwishirahamwe twakira abantu bose hama n'abakristo uravyumva barimwo. Turafise muri eglise turafise departement social kandi ishengero ryacu rishingiye ku rukundo. Dushingiye ku rukundo turagira dimanche imwe tukagira ikitwa dimanche sociale tugatanga. Turafise abana turira minervare, turafise abana dufasha abana onikora ego nawe ariho tugitangura urumva dushimikiye ku rukundo. Umuntu agwaye tubizwa kwenda kumuraba tukamusohuza tukamushira isukari voilà. Nuko icyambere dushimikiye ko n'urukundo ishengero ryacu rishimikiye ku rukundo. Rero munyeshengero urumva uri mu muryango kubera umuntu ibintu bimushikira byose ni bibiri ntawo bideha. Munashikirwa n'ibintu byiza evenement nziza ariko n'ibintu bibi ushobora gufishanya kwanyu canke ukagirane voilà. Ibyo byose ibyo bihe byose ni ngombwa mu ishengero rigushike kandi tugushike kandi turabikora. Hama ishengero ryanyu naho mwiyubakiye canke murapanze? Murakoze cyane. Urabona ni heza cyane n'amazu y'abashinwa hitirirwa ni kuri CFP Kigobe Centre de Formation Professionnelle Kigobe. Turapanze aba bashinwa turabishurira amafaranga ariko twizera ko mu minsi imbere tuzoronka ikibanza cacu hano mu Kigobe twubake inyubako zacu kandi ziteye igomwe nk'izi iziri hano. Ni inyubako ziteye igomwe kandi tuzabishikako. Si ivyo gusa nko mu mwaka uza dukeneye ko abakristo tubagurira bisi tukaza turabadeplacer gratuitement bakaza bikagenda neza. Mu mwaka uza bisi tuzayibagurira ego. Hama amahera mwishura muyakurahe? Ubwo buryo mubukurahe kuko ndabona n'ahantu heza cane hateye igomwe. Nibaza ko haziyimvye naho mutatubwiye umenga mwageza akabanga k'amahera muhishura ava hehe? Ubwo buryo buva hehe? Murakoze cyane. N'amafaranga menshi nivyo turayishura ariko nakubariye ko nari nsanzwe nkora no muri iryo shirahamwe nkigisha nibyo gukorera Imana sukubwiza ubutumwa gusa gusengera abantu bagakira oya no gushiramo uburyo uraronka umugisha. Rero najewe answa ndatanga ikigira 10 mu byo ndonka ndafise utubutike tungahe usanga ku kwezi bamaye amafaranga mu biza byose ndambwiza gutanga ikigira 10. Mu cyo kigira 10 rero arafasha ubwo n'ubundi aba yahezagiwe ariko icyo twabonye kandi atari ciza twigisha abarundi benshi baraje bararondeye abana bakabura bamaze imyaka 10, 15, 20 bakabaronka bavuye mu yandi madini bagaca bagenda. Uri gushimira Imana atirika ndenda rurayi ukwezi kumwe byarabananiye rira ko kageso si keza. Nabo n'abantu duhura ibitangaza barabibona ariko kuvuga ngo turabe tugira umurimo w'Imana duge ni bake navuga bisa abantu babiri b'umutima buza abantu babiri b'umutima kugira bayimve navuga abantu babiri b'umutima umwe n'umukozi w'Imana yitwa Rosemary uwundi ni Maître Alexis ni umavoka yitwa Alexis irindi zina ntajye navuga nabo navuga nibo bagize intuze bitanga ikigira 10 batagigira 10 cy'Imana yego. Muri ivyo byose naje urumva uwa mbere naje ukigira cy'ibisinde kijya muri ubu urumva tuca tugerageza yego. Hama turi mu madeni nyene tukaja mu madeni ntangora nko ku radio usanga bidusaba twishura mu buryo bwinshi kuri radio gasanga turi mu madeni ariko baratwubaha barakatwizera tukumuza bamuraturiha ejo canke hirya y'ejo yego. Ego n'ijambo ry'Imana riravuga ngo bari benshi hagarutse bake kushima. Nibaza ko no batera intege ntimudende bukigwe. Hama icyo twashaka kubabaza kindi nta ntambamye muhora muhura nazo mu murimo w'Imana kuko kurera abantu ni ibintu bigoye cyane. Surtout abantu baba baje bava mu mihinga itandukanye, hariho ababa bagwaye baba bakeneye iyo profesi kibashikako, mbese n'abandi baba bavuye mu nzira zitandukanye, urubumaraya uri kwiba ntibahora bakugora. Oya intama bimaze kubona nimwe gusa nuko abantu tubahamagarira kuza ntibazi. Namaze kuvuga ndo muvugishwa w'amahanga barampamagara ngo mu kwindwi nzoba ndi mu Rutana nzomara iminsi 3 hanze bagoma bampamagara mu bihugu bitandukanye
rero ahaba hari ibibazo umuhanuzi agiye akemura ibibazo. Rero ikintu nabonye intambamyi nuko abanyabujumbura n'abarundi batavyumva batavyitabira kugira ngo tugende twamaze gushiraho ni base, kuko abapasiteri n'abandi bakozi b'Imana bariho twende twashizeho ni base bazogenda kutugira wari uhari nari ndahari, ariko kandi kubera bariko barakurikirana ne televiziyo baca bavyumva aho bariko dukorera mu Kigobe ku mashuri yitire bashimwa mu Kigobe. Navuze ko dukora ku wa mbere guhera saa 8, ku wa gatatu guhera saa 3, ku wa gatanu guhera saa 8, dimanche guhera saa 3, na nimero kangigwe ko ndayivuge ni plus 257 77 45 55 20. Ni WhatsApp no gutelefona, telefonera iracamwe irarengana. Voilà, bashobora kudutelefona ubu muri uwo mwanya nje ndayifise, ariko mu minsi mike izo bifise ubundi abanyeshingiro baransavye ko bayinyaka bakayikoresha. Voilà, buza rero tumama dutuma ko abantu nko mu minsi heze natumye ko abantu bahora bagenda mu Buhindi bagwaye kansere bagiye kurondera imvyaro, ni muze nta mafaranga dusaba, ni kuri gusa tubasengere. None tugerageze basi mu dupime, umva bigoye nta numwe yaje, amafaranga barayafite, ariko wa gatatu nzabavuga amazina tinakana nakufite amafaranga ya naya ngo rero tugusengere. Ubwo twakuvuze kufite ico kibazo umuko w'Imana akaba yatware n'amazina naho uri n'igitigiri wareka kuza nutaze umwe nta kundi. Yego. Hanyuma hariho ikintu tugize imisi tubona mu bakozi b'Imana benshi nakahe kajambo babarira ugasanga abakozi b'Imana bariko barajyana, bituma nkatwe abakristu ducika intege tukihebura tukavuga ati mbese no mu bakozi b'Imana ivyo bintu birabaho. Babwire akantu nk'inkebuzo kuko ijuru ryawe rishika kure muri kano kanyariza kugera kure. Bwira abakozi b'Imana iyo nyifato bariko baragira, sinza ko babwira nk'umuhanuzi. Nivyo bariho abo nobwo baba bakorera mu mubiri, yego baba bakorera mu mubiri. Iciza ishengero si ry'umuntu, ishengero ni ry'Imana. Rero harabagenda gushinga amashengero cyangwa kugira amashengero bafite umuhamagaro bagaca bakoresha wa muhamagaro wabo no gushaka guprofita abantu bakabijyaniramwo bakagira. Nakubariye nka hano uretse ko nka jewe naje natanga ikigira 10 ndazana n'uburyo bw'iwanje nivyo nayi kugaburira abana. Nk'ubu akarore mperuka kuronka agashimwe, ako gashimwe karakishira hamwe. Rero nabwiza ko kurusha mwishira hamwe, ubwo nta n'inyama naguriye abana nayi kugurira abana, ariko kubera umutima wo gukunda umurimo w'Imana naciye nishura kuri radio, naciye ako gashimwe ndakishura kuri radio. Nari kugura inyama z'abana aragashimwe, hano nagiye ndanuka agashimwe, yari amafaranga make mu 200, si make kandi si menshi, yari 200,000 si menshi. Harambwe no kagira agashimwe maze kwenda kubushimwe bwinshi, nkabo wa gatatu voilà, narigeze kuba 2017 nararonse prix jeune entrepreneur muri francophonie bahiganwa n'ibihugu 80 mu wa gatatu. Ubwo barampaye urupapuro rw'iteka n'amafaranga bampaye, ariko navyo byari ibintu by'iteka, byari ibintu byiza. Turegera mu mahiganwa menshi mu bushimwe bwinshi, gasanga uri umuhanuzi akunda kuba mbere, abwiza kuba mbere, tuba ba mbere. Yego, n'ubu muri uku kwezi kwa kane, ukwezi kwa gatanu hariho aho tuzogenda kugira ihiganwa nyene, bazodutumira tugende kugira ihiganwa. Bala nivyo rero urumva no babarira no gukora icambere, hama kandi bakiga bakaja mu ishuri bakiga. Twe tuciga bya theology bakubara ntushobora kumusirikana utagize formation, bakubarira ukuntu twari nko kuntu byifatamo. Rero benshi usanga babigira ubabagije ati wize ku ishuri rihe, bakubarira nta na hamwe. Umuka w'Imana yaranyigishije, mpemu yaranyigishije nivyo muka wera arakwigisha, ariko no mu ishuri ni byiza kuca mu ishuri ukiga ati bigenda nuko ukiye ukamenya histoire de l'église, ukamenya histoire de la Bible, ukamenya n'andi makuru, kuvuga amakuru ni menshi. Yego nivyo no babarira. Hanyuma yego bakaba bakozi b'Imana koko bakorera Imana, kuko Imana izakubaza ivyo yaguhaye n'impano yaguhaye icyo wayikoresheje. Ujyanishije abantu uzabagira n'akandi karorero, umva ugacinga ishengero wivye abandi, nawe iryo shengero bazari kwambura. Ibyo utabize mu ishuri ntavyo umenya, rero ucwaniyemo n'ibindi bazobikwambura uko. Rero umuntu afite umuhamagara agashinga ikintu, kubera gushinga ishengero twatanguye turi abantu 5, hakaza umuntu umwe tukamusengera, barakura nakubariye ko byagiye biragenda. Ntubone ubu tugeze ku bantu benshi cyane, ariko twatanguriye ku muntu umwe.
twatanguriye ku muntu mugeze kuri bangahe ntimwatubwiye kwa babona kirazira kuvuga igitigiri ni bibi ariko ni benshi cyane kandi iwacu tuvuga 1+1 c'est pas 2 égale 11 ni 11 urumva rero 1+1+1 ni benshi cyane wazi ukabirabira rero ni benshi cyane nyuma twashaka muduhe message ya nyuma mubwira bariko baradukwirikirana intasho ivuye ku Mana abari mu bacitse intege ubasubiriza ivyitsigiro abagwaye ubaremeshe akajambo kanyuma. Murakoze cyane umuntu agirirwa amahirwe akumviriza kino kiganiro akakibona yaragwaye akumviriza kuva mu ntaho gushika mu mpera arakira ivyo ndavyize yatangorane warafise ikibazo ndi kubona ko abantu baza kudukurikirana bafite ikibazo cy'amafaranga ndahanura ngo mu minsi indwi uhereye umunsi n'umunsi ni kwa kangahe ni jeudi barabona amafaranga kandi atari munsi ya 50,000 ibyo bijuko kuko numvise navuze iyo nkuru yuko hari habaronse amafaranga atari munsi ya 50,000 ariko bazonzane ikigira 10 n'abazo baba bari hanze pamwe de 50,000 bariko baradukurikirana baza kugukurikirana kandi bakagenda na partage no kugukurikirana ukagenda na partage ni bibiri ukive mu ntango ugiheze ucugira partage uhereye umunsi uzo gucumbirije ko uharure iminsi 7 uzoza gushinga intani twamaze kuvuga ko dukorana mu Kigobe n'ivyo rero ubugwaye yakira gukira mu izina rya Yesu ego nabo numvishije nahanurira. Turabashimiye cyane ko twabahamagaye mukaza mukatwitaba mukareka ivyo mwarimo mufise vyinshi mwokora mukaduha umwanya turabashimiye no hanyuma nibaza nimwaduhamagara tubahamagaye ko muzotwitaba. Murakoze cyane nije ndabashimiye kandi karibu cyane azo bari ku munsi wa gatatu turabaha ikaze.